tuboneyeho n'akaryo ko gutekerera impanuro abagiye kudufasha mu gutunganya amatora ku rwego rw'intara, bazoyatunganye mu bwigenge, ataho begamiye, atakamwana wa mama, yatunganye ku mugaragaro no kwitanga bidasanzwe, n'akarengo ubucuruzi bw'abavukana ararangamiza. Umugwisenyi ubasaba kandi gukora bakurikije amategeko mu kazi kabo ka misi yose, bumve ko ari ibanga kandi ibanga ribangirwa ingata. Twagomba kandi twibutse cyane cyane abanyamigambwe ntihagire uzo kwibaza ko umuntu azoba yarungitswe muri sepi cyangwa muri sesi azobandanya atumwa ibikorwa by'umugambwe. Zoba biteye kubiri n'icyo arahirira, natwe nk'umugwiseni twohava tumusezerera. Mubareke bakore, ntimubaremere cyangwa mubaremereze, bagiye gutunganiriza abarundi bose, abari mu migambwe n'abatari mu migambwe. Banyakubahwa mwese batumire bahire, bashinga ntahe, bapfasoni. Umugwiseni usubiye kwibutsa ko umurundi wese akwije imyaka yo gutora adafise karangamuntu yokarondera kuko ntawe uzokwiyandikisha atagafise. Umugwiseni usabye kandi intwaro korohereza abatagafise ngo bakaronke mu gihe bakwije ibisabwa. Seniboneyeho akaryo ko kurarika abarundi bafise imyaka 18 n'irenga uzokwitaba iyandikwa kugira bitabe amatora y'umwaka w'2025, kuko utazoba yiyandikishije azoba yiyatse uburenganzira bwiwe bwo gutora canke bwo kwitoza.